Okay, iyi ni Burundi News TV, wowe urinde nakumenye sangwa kaze inshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka namwe mwese muriko mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turi kw'igenekerezo rya 28 nzeho mwaka w'ibihumbi 2024, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Eka ndagusabe kumanuka munsi y'iyi video uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ibintu birakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma zuko duheza kubashitsa ko amakuru akomeye cyane yuko umutegetsi akomeye umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca ageramiwe cyane mu nyuma zuko yaboneka mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Kuri ubu noneho wutahiwe ni Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari umaze igihe kitari gito yiyorobeka. Ubu noneho ibintu birakomeye cyane, inama kaminuza y'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD iraza gufatirwamwo ingingo ziteye ubwoba. Iyo nama birahejeje kumenyekana ko itegekanijwe uyu munsi. Ndikuriyo na Ndayishimiye mu rukino rw'amayobera, ivyo ngivyo vyirakura umutima abanyagihugu. Nibiki biriko biba mu mugambi uri ku butegetsi, vyose twabikwegeranyirije turaza kubigushitsa ko ido nido. Biruko mu nyuma zuko irya nino mu butegetsi bwa Gitega hariko havuga ibintu biteye ubwoba, na cane cane ko bifatira ku makuru amaze iminsi avugwa ibijanye nuko leta y'u Burundi yo biri kuritegura intambara ikomeye cane. Eka hari n'amakuru akomeye yaje kudushikira ko abasirikare batari bakeyi bari ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye bategereje indege ziza kubashikana ku kibuga c'indege ca Goma. Bikaba ari mu mugambi wo kuja guhushura umurwinyeshamba yo mu 23. Ivyo bikaba bibaye mu nyuma zuko mu minsi iheze havuzwe amakuru ateye ubwoba ajanye nuko abasirikare b'u Burundi bo bariko barapfa ku bwinshi mu mirwano iri mu bice vya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo y'Ubuseruko. Ubu noneho amakuru ateye ubwoba aheza kudushikira na yuko mu 23 yahejeje guhindura ingingo, ikaba igiye guca ifata igisagara ca Goma. Hari n'ayandi makuru ari kuvugwa ku rubuga rw'intambara muri ico gihugu, nayo tuza kubashitsa ko ido nido. Bikaba uko mu nyuma zuko turaza kubashitsa ko n'ayandi makuru akomeye cane avugwa irya nino mu bisata bitandukanye. Eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kuyakomeye cane ahejeje kudushikira. Ndikuriyo na Ndayishimiye mu rukino rw'amayobera, uburyarya ni bwose mu mugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Duhejeje kuronka amakuru ateye ubwoba ko ku munsi w'ejo Reveriyano Ndikuriyo ashobora gukurwa n'uzomusubirira, akaba yahejeje kumenyekana. Uwatawundi ni uwahora arongoye uyu mugambwe Pascal Nyabenda. Gira mwaravyiyumviye mu majambo ya Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo avuga kuri Pascal Nyabenda, aho yafashe izina ryiwe akaricafuza bishoboka, avuga ko mu Burundi bitaryohera uwo ari we wese kumva basubira kuvyara ayo mazina. Ni ingingo yafashe mu nyuma zuko vyari vyahejeje kumenyekana ko ari we yagenwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye kuba ari we haza kumusubirizwa mu nama ikomeye cane iza kuba uyu munsi. Ivyo bikaba biriko biba mu nyuma zuko hategekanijwe ikoraniro kaminuza ry'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nk'uko vyanuganurwa mu ikoraniro ry'umwaka uheze. N'ubu ikibazo c'isubirirwa rya Reveriyano Ndikuriyo kiravugwa hirya nino mu batandukanye, na cane cane abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, naho Ndayishimiye yipfuza kumwikurako. Ababikurikiranira hafi bavuga ko Ndikuriyo nawe atari umwana bahindukiza uko bashatse. Mu masaha ari imbere turamenya utahanye intsinzi. Eka nubwo bivugwa cane ko Ndikuriyo ari we yoba ashigikiye imigambi ya Neva yo kwikurako u Rwanda,
ntivyoroshe ko Ndayishimiye yoca mwizera nyuma yaho kuri Ndikuriyo umwaka w'ibihumbi 2023 utabaye umwaka woroshe kuri iki gihangange, biboneka ko atari we gusa kuko n'umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca ndetse n'uwo yasubiriye General de Police Guillaume Bunyoni, abo bompi bari mu mazi abira nyuma yaho Gervais Ndirakobuca avugiwe mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Kuri ubu biraboneka ko ataryohewe ku maso yiwe. Inyinyurana rya Ndikuriyo na Ndayishimiye rikorwa mu rwenge n'uruyeri rwinshi, nta n'umwe muri bo yigera avuga ko adashigikiye uwundi. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Ndikuriyo yabandanije kwerekana ko adatinya kwemanga ko ari mw'iragi ryanye n'icubahiro umuhisi Petero Nkurunziza. Benshi batangaye muri Mukakaraho yatunganya ihiganwa yise Nkurunziza Cup, iminsi mike nyuma y'irindi ryitirirwa umukuru w'igihugu canke Coupe du Président. Ihiganwa rya Nkurunziza Cup yarihaye ikihagararo gisumba kure irya Coupe du Président, naho ku munota wa nyuma hari imirwi yatinye kwitaba iryo higanwa. Iyo ni nka Message Fuse yegukira umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza na Bumamuru FC ya Gervais Ndirakobuca. Muri 2023 nyene Reveriyano Ndikuriyo yerekanye inguvu ziwe mu gutunganya amanama mu majoro mu mihingo myinshi y'igihugu, akajamwo mu myambaro isa n'iy'igisirikare. Perezida Ndayishimiye nawe ntiyatevye kwerekana ko ari we afise ijambo rya nyuma. Imyambaro ya Ndikuriyo yarabujijwe icese, y'amanama y'ijoro yarakuweho mu nzego nkuru z'umugambwe. Ndayishimiye yarashoboye kugena bamwe muri basomambike biwe. Mu ntango ya 2024 niho basubiriye kuboneka imvugo isa n'iyitandukanya aba bagabo babiri, aho Ndayishimiye yadukana imvugo y'uwugira je mu ntambara n'u Rwanda, nayo Reveriyano Ndikuriyo akaboneka asa n'uwusukamwo mabisi ibitamenyerewe. We agashira imbere ibiganiro hagati y'ibihugu kugira yerekane ko ijambo rya nyuma ari iryiwe. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara giturumbuka imbibe zose Burundi buhana n'u Rwanda. Si ivyo gusa, ipfungwa rya General de Police Guillaume Bunyoni n'ihungabanywa ry'abamwegereye byaragabanije inguvu n'amanyama ryabo mw'iragi rya Nkurunziza. Ingingo ihindura amafaranga ibipapuro yarakoze kubo muri urwo ruhande, mu gihe Ndikuriyo yari yaretse ibihangange bimwe bigacisha amafaranga kuri konti y'umugambwe. Perezida Ndayishimiye yoba yaratanze itegeko ko iyo konte ihagarikwa. Uko niko atanduru bavugije bano bagabo bacungana bakanyinyurana. Muri 2023 biboneka ko Ndayishimiye ari we yinjije ibitsindo vyinshi kurusha Ndikuriyo. Umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD uba mu gihugu ca Buraya yarungikiye ikete uburongozi bw'imbonesha kure yacu muri ino ndwi. Mu majambo yiwe yagira ati, ukabona muri kongere yimirije Ndayishimiye arashoboye gukura Ndikuriyo, uracumenya ko Ndayishimiye agiye gutwara Uburundi imyaka myinshi cane, ariko ukabona biramunaniye kumukura. Uraca umenya ko n'ikiringo ca kabiri ashobora kukibura. Uwo munywanyi yanongeye ko abayoboke ba Ndayishimiye basanzwe batinya Ndikuriyo kubera ukuntu yapanze imbonerakure n'ingene yamenye kwiyegereza abasirikare. Kuba Ndikuriyo yakurwa canke atakurwa, nta nkeka ko baraye babipfunditse mu karwi gatoya, nk'uko vyama bigenda mu CNDD-FDD mu nama ya bose. Abandi baraza guhezagira ivyo bazoba babazaniye. Ico bikoze ikiringo ca Reveriyano Ndikuriyo co kurongora umugambwe ntikirarangira,
kumukura si ingingo yoroshe iruhande y'ingene asanzwe yarikomeje no gupanga abatwara umugambwe mu ntara n'amakomine. Ndikuriyo yaranakoze ingendo nyinshi cane hanze, afise imigenderanire myiza n'abatwara imigambwe icuditse na CNDD-FDD nka CCM yo muri Tanzania na ANC yo muri Afrika y'Epfo. Ivyo bimufasha gukomera ariko bikongera bigatera ubwoba umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kuko vyoca bimera nk'inkuba zibiri mu gicu kimwe. Biruko mu nyuma z'uko abaduhaye amakuru batubwira ko Pascal Nyabenda wahora arongoye uyu mugambwe mu mwaka w'2015 kuri ubu ariko yitegurira gusubira kuwurongora. Ese biraza kumukundira? Kugeza ubu Ndayishimiye ntarashobora gushirako umurwi wiwe utwara umwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Yaradukoreye umwihwezo mu majambo yiwe agira ati inyuma y'imyaka 3 n'igice ku butegetsi Evariste Ndayishimiye vyaramunaniye gukora umurwi wiwe utwara igihugu. Leta yiwe imwe mu mareta ya mbere ajegajega canke febre mu kinyamazuru Burundi bumaze kuronka nta kintu kinini leta yiwe ishoboye. Ibibazo n'umurengera mu gihe leta itagira inyishu. Turazi ko Ndayishimiye yipfuza guhindura leta vuba, ariko abo yiyumvira kuzana benshi usanga bari basanzwe bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Nta bantu biwe afise vy'ukuri. Reveriyano Ndikuriyo aracakomeye kandi ntatinya kumwereka ko amusuzugura cane. Kugeza ubu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyaramunaniye kumuhasha gupfunga bunyoni. Nta mpinduka iboneka vyashoboye kuzana. Kugeza ubu CNDD-FDD baracagabuye mu turwi tw'imihingo bavamwo, canke se region nk'uko Nkurunziza yabisize. Utwo turwi nta nguvu Ndayishimiye adufiseko, naho Ndayishimiye avuga amajambo menshi nta kinini ashobora guhindura kugeza ubu, mu gihe asigaje imyaka 3 gusa ngo ave ku butegetsi. Turibaza nimba azomenya kuyikoresha neza ngo agire ico ahinduye. Twizere ko Ndayishimiye yoshobora kwivyukiranya muri rino koraniro kaminuza kugira aho intera nshasha ubutegetsi bwiwe mu myaka 3 iri imbere. Mu masaha make turaza kuronka inyishu ya mbere. Biruko nyuma yuko twaraye turonse ubutumwa bw'uwundi Murundi avuga ko aba mu kimwe mu bihugu vya Buraya, akavuga ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD kandi ko yahora mu rugendo mu Burundi. Mu ntahe yiwe akoresha izina rya Karundi Kabura. Ntiyashimye ko dushira habona umwidondoro wiwe, nubwo iryo zina ryagarutse mu mazina yavugwa ko n'umuramutswa amabanga yo kurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Intahe yiwe ku mugambwe uri ku butegetsi n'intwaro ya Neva irateye ubwoba. Mu majambo yiwe yagize ati ndabaramukije, jewe ntimunzi ariko nk'abandi barundi benshi cane ndakurikira amakuru muduha kuri imbonesha kure yanyu ya Burundi News TV. Imyaka myinshi narabagwanije, amakuru mutanga nayabonamwo umwansi w'u Burundi. Ni kenshi nemeje abandi ko muvuga ibinyoma, kandi na jewe nabifata ko ari ibinyoma. Nsanzwe mba mu gihugu ca Buraya, ntashimye ko kimenyekana kubera imvo namwe muzi. Sinipfuza ko mwidondoro wanje umenyekana. Nzahora mbandikira mu izina rya Karundi Kabura mu nkuru nzoza ndabaha. Muzoze muramfasha gukuramwo ikintu cose cotuma bamenya uwo ndi, canke mubona co kwegera uwundi muntu nzoba navuzemwo. Mbandikiye mvuye mu Burundi, nari naherukayo mu ntango y'umwaka w'2020 Uburundi bugitwarwa n'umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Ejo narabonye ivyo mwavuze kuri Generale Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, nca numva nosangiza Barundi ivyo niboneye muri urwo rugendo
rugendo iyo twumvise amakuru muduha turabona ko hari ibitagenda neza ariko kubera mwe muzwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hariho ikintu kibuze mu makuru yanyu. Mbega abagumyabanga babona gute ingene igihugu cifashe? Runo rugendo rwampaye kubona ko hariho ishusho y'Uburundi tudafise na gatoyi. Mu makuru turonka Barundi nka bose basigaye ari abadede. Ikintu ca mbere cantangaje muri runo rugendo nasanze abarundi bose basa n'abinjiye muri CNDD-FDD. Naragiye kuramutsa abahungu n'abagenzi mu Nyakabiga no ku Musaga. Abo ni abahungu twiganye bahora bama bankekeza ngo ndi imbonerakure. Bose nasanze barinjiye mu mugambwe umwe uza wumva ko jewe mvugana na Mere de la Ville, uwundi ngo ndi kuri yo ndashobora kumuha. Ivyo rero bikaba bigirwa n'umugambwe winjiza abantu ku nguvu, abandi bakajamwo vyo kubura iyo baja. Abantu bose babaye abo mwigendereza, uravuga ivyo uvuze bakabijana ntiwomenya iyo bija. N'ubutumwa tuzobandanya kubashitsa ko biruko mu nyuma z'uko makuru akomeye cyane adushikira avugwa muri politiki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ari uko kuri ubu Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yoba ageramiwe cane. Ni mu nyuma z'uko uriko aritegurira kumusubirira ari Pascal Nyabenda wahora atwara umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ngira mwaravyumvishe ko mu minsi yaheze yakuwe mu mabanga yiwe, bikaba vyaruruyeri rwanye n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira bashe kumutegurira gusubirira Reverien Ndikuriyo. Uwo mutegetsi akomeye cane yagiye ashingwa amabanga akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biritezwe ko aracagaruka mu b'imbere mu butegetsi butwara igihugu. Bikaba uko mu nyuma z'uko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca biboneka ko amerewe nabi cane. Ni mu nyuma zaho hatanguriye ukurungika abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. General Prime Niyongabo yaciye asaba umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kubandanya guhanura umukuru w'igihugu gukura abasirikare ku gataka ka Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ingingo itakoroha ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afata bivanye n'amahari atari make yahabwa na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Bikaba ari ibintu bitebwa biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma z'uko uravye ingene ibihangange mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD biriko birakora. Biraboneka ko umugambwe uri ku butegetsi wahejeje gucikamwo ibice. Abatari bakeyi mu Barundi bobo batangaza ko pozisiyo y'umugambwe uri ku butegetsi ari abadede nyene. Ni ibintu bitebwa biriko biba. Bikaba uko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ava ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ruko umurwi w'abasirikare utindiriye indege iva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Baduhaye amakuru batubwira ko yajabukanye abandi basirikare, ikaba iraza kujabukana n'uwo murwi nyene. Intumbero bakaba ari ukuja kurwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibintu biteye ubwoba biriko biba. Ivyo bikaba bibaye mu nyuma z'uko mu bitero vyagabwe mu minsi iheze abasirikare b'Abarundi ngo aribo bariko barapfa ku bwinshi. Umurwi w'inyeshamba urwana wawe mu 23 wararahiye urarengwa kutazorekura ibice wigaruriye. Ni mu nyuma z'uko FARDC SADC nabo bafashanya n'igisirikare c'u Burundi babandanya kuvuga ko bazobandanya kugira ibitero kuyo murwi gushika bawuhushuye. Uravye ingene urugamba rwifashe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, urabona ko ibintu bitoroshe. Ni ibintu abamenyesha amakuru bacu baherereye mu gisagara ca Goma, bari Kibumba, bari Mweso n'ahandi hatandukanye babandanya kuturungikira bizagenda bidushikira. Tuzabashitsa ko vyose ido nido. We wica usabwa manuka munsi y'ivideo uraba handitse ijambo sabone ufyondeko, uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko. Hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi. Ntimuje kure, ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.